ahantu yashushe hamwe na Pasteur Ivan bashike hano badufashe mu gushira ibikorwa byacu imbere Mukama. Namwe bene gihugu mwese tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwe amahoro, ubumwe, gutera imbere kuri twese. Kwizina rya Leta y'u Burundi no kwizina rya Nyir'icyubahiro Umukuru w'Igihugu cyacu General Evariste Ndayishimiye, bishime ubutumire bw'uyu munsi ngaha. Aje nk'isukira Leta y'u Burundi, tukaba dukora mu gisata musanze mujejwe, abo mwagendanye bose n'ibindi bisata byose n'abandi bubaho bose bari muri iki kibanza bagiye baradondagura muri ngaha, tutibagiwe na metre wacu asanga dufasha mu by'amategeko, tutibagiwe abari inyuma mwese ko musuri ba nyakubahwa kuko nta gihugu. Amakuru nyakubahwa nyamimbono yo gushinga isamizi Irebe FM, nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu biro bya musitanteri wa komine Mukaza, nyakubahwa mwaserukiye umuvugizi w'umushikiranganji w'umutekano, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo kijejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru, nyakubahwa mwaje muserukira ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bitandukanye, banyakubahwa abayobozi batandukanye, umwe wese mu byubaniro byiwe, nitugira amahoro. Bwa mbere na mbere manje gushima Imana mushobora byose iyo yatumye uno munsi ubaho tugashobora kurushika ko turi bazima. Uno munsi si usanzwe, umunsi w'iteka, umunsi w'umunezero n'akaranga gashasha. Irebe FM isamirizi yanyu, ijwi ryanyu yo kiraro c'iterambere. Inyuma y'imyaka 2 twari tumaze turiko turakora hano mu gihugu cyacu c'u Burundi. Iyi samirizi yashinzwe kugira itange umuco, isakaze ukuri, yerekane ishusho nziza y'igihugu no gukundisha igihugu, itanga ijambo ku mwenegihugu wese. Turashimiye abo bose bagize uruhara mu gushigikira uyu mugambi kuva mu ntango gushika uno munsi, na cyane cyane dushimira Leta y'u Burundi kuba yarashoboye kutwemerera gukorera hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo natwe duterere mu iterambere tubicishije mu kumenyesha amakuru. Turabemereye kwama turi kumwe umutekano, iterambere rusange, asanga kujyana ibikorwa by'urwaruka n'ubufasha kandi ubuyobozi batandukanye n'ibisata bitandukanye. Kimwe twasiba hano muri Leta turimo
yuzuye muyashushe hamwe na Pasteur Ivar bashike hano badufashe mu gushira ibikorwa byacu imbere mukama. namwe bene gihugu mwese tugira amahoro, tugira amahoro, dusangwe amahoro, ubumwe, gutera imbere kuri twese. Ku izina rya Leta y'Uburundi no ku izina rya nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu General Evariste Ndayishimiye, dushime ubutumire bw'uyu munsi ngaha. Aje nkuserukira Leta y'Uburundi, tukaba tukora mu gisata musanze mujejwe, abo mwagendanye bose n'ibindi bisata byose n'abandi bubaho bose bari muri iki kibanza bagiye baradondagura muri ngaha, tutibagiwe na metre wacu asanzwe adufasha mu by'amategeko, tutibagiwe abari inyuma mwese ko musuri ba nyakubahwa, kuko nta gihugu amakuru nyakubahwa nyamimbono yo gushinga isamirizi Irebe FM, nyakubahwa umunyamabanga ntayegayezwa mu biro bya musitanteri wa komine Mukaza, nyakubahwa mwaserukiye umuvugizi w'ubushikiranganji w'umutekano, nyakubahwa umunyamabanga nshingwabikorwa mu kigo kijejwe gukurikirana ibimenyeshamakuru, banyakubahwa mwaje muserukira ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bitandukanye, banyakubahwa abayobozi batandukanye, umwe wese mu byubaniro byiwe, nitugira amahoro. Bwa mbere na mbere manje gushima Imana mushobora byose iyo yatumye uno munsi ubaho tugashobora kurushika ko turi bazima. Uno munsi si usanzwe, umunsi w'iteka, umunsi w'umunezero n'akaranga gashasha. Irebe FM isamirizi yanyu, ijwi ryanyu yo kiraro c'iterambere. Inyuma y'imyaka 2 twari tumaze turiko turakora hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Iyi samirizi yashinzwe kugira itange umuco, isakaze ukuri, yerekane ishusho nziza y'igihugu no gukundisha igihugu, itanga ijambo ku mwenegihugu wese. Turashimiye abo bose bagize uruhara mu gushigikira uyu mugambi kuva mu ntango gushika uno munsi, na cyane cyane dushimira Leta y'u Burundi kuba yarashoboye kutwemerera gukorera hano ku butaka bw'u Burundi kugira ngo natwe duterere mu iterambere tubicishije mu kumenyesha amakuru. Turabemereye kwama turi kumwe umutekano, iterambere rusange, asanzwe kwikirana ibikorwa by'urwaruka afite kandi abayobozi batandukanye n'ibisata bitandukanye. Kimwe twasiba hano muri Leta Gishingo